uribaza ukabura inyishu, ukibagira yuko inyishu ari we wirondera. Tumwiriwe mwakeri, karibu kwicano Diodone Endi, akazina banyitwa nije imbere Diodone. Uri mushasha ntiwagire kugira subscribe, like, comment. Utari mushasha naho ungakira mugenza kugira amenye ukuri, aho kuri kubera nta handi naha nyene. Ego yo no munsi ngoma ndabahaka motivation, inspiration, akantu ko gukangura, kubera burya twese turakeneye akantu kadukangura mu buzima. Ntawe udakeneye akantu kamukangura, kamwibutsa yuko atari wenyene. Ubuzima buragoye mugani, si ngombwa ugume aho uri wiyumvira ngene ubigenza. Oya, nico gituma mvuga ngo ati abantu bose bararondera ubuzima mugani bakibagira yuko inyishu ari bona bayifise. Inyishu ni uyifise, udakomeje utabandanije urumva uzoguma wicari, uzoguma ngaho nta kizohinduka. Naho kizohinduka gute kandi nawe utagomba guhinduka, utagomba gutangura, utagomba kwiruka, utagomba kugira indoto. Ego rero icambere na mbere umuntu akwiye kumenya yuko abantu bose uzi bafise ivyo wifuza mu buzima, bageze ahantu ukavuga none hajya ahantu bahashije gute. Hari abahavukiyeho mugane, abandi bararondeye aho hantu kugira bahashike. Nabo nyene iyo nzira ntibari bazi ko boyishikako, ahubwo baragize icizero, baguma bakomeza hama bisangaho. Rero bisanzeho nawe uriko urabaraba kwinjira, none hariya jewe ndohagera gute, ndobigenza gute. Inzira ni gutangura bukebuke, ugakomeza ntucike intege, ugakomeza mpaka uzokwisangaho. Ndabivuga kubera nawe wosanga uri ahondi, uracabandanya, uracakomeza, uracakwiga, uracagirana, uracarondera. Rero byose bivana n'ingufu zawe zo kuguma ukomeza, zo kuguma ubandanya, zo kuvuga ngo ati oya, naho bitarashoboka bizoshoboka. Ukagira icizero kinini kiruta ibintu byose wibaza woshikako, ukizera, kubera byose biri mu kwizera. Utizeye urumva uzokomeza, wizeye uzokomeza. Urumva byose biri mu minwe yabo, biri mu nguvu zabo. Byose ni wewe ubigera, ni wewe uvyandika, ni wewe ubicapa, ni wewe ubirondera. Ego urumva benshi barashobora kuraba aho abantu bageze bakibaza ngo ati mujaja hano ntaho ndoshika. Bajya abantu barafise impano, bajya abantu barazi ubwenge, barafise ubwenge. Oya, ni kubera bagize ishaka ryo kugomba gushika aho batari ubu, aho bari ubu bakagomba kuhava. Ni kubera bagize ishaka ryo kurondera, ni kubera bagize ishaka ry'icizero no gushaka kugera ahandi hantu atari aho bari mwako kanya. Rero ntugire excuses, ntugire sinyakavuga, ntiwihende ngo ati ngaha si ivyanje, kazimana n'ubundi ndibereye ngaha atangora. Kandi wari ufise ishaka ryo kurondera, wari ufise ingufu zo kurondera, wari ufise, hari usanga ufise n'ubwenge buruta n'abo bantu babifise. Ugasanga mugani kwa kwizera na kwa gukomeza kwawe ni guke, urumva ukazo kwigumira ngaho nye. Simvuze ngo uri ngaho ngo ni ibintu bibi. Oya, je niko navuga ku muntu ariko ararondera, agomba gushaka gushika aho yifuza mu buzima, agomba gutera imbere muri vyo ari vyo vyose. Ego